Bateka ibintu bitandukanye, senge dukora ibintu bitandukanye, turakora amagato, turakora hamburger, turakora amasambusa, turateka amapilau, amasalade ndetse n'ibindi byinshi. Ngira muvyeyi ngo ngurira iki canke nkabwira undi muntu mfasha iki ndi capable yo kubyikorera jeje nyene. Turashobora gutegura imfungurwa, tugategura amasalade, tugasanga uyu muntu ashaka dukore n'amasambusa, dukore n'amahamburger, tusanga umva Miss Gay ni injyago, tusanga bitwaye umwanya utari muto. Gusa turihata ku buryo amasaha yatubwiye urubanza rw'iwe ashaka rutangurireko aza kugira twahejeje. Nka wowe uyiravye indya wotekera abantu bagahaga nkabangaye byaba ari bo bose n'ibihumbi bibiri ego ndashaka kubikora gusa cyandondera abamfasha apana kuze jengenze nyongera abayede tubita abayede nyene nkateka nabo bariko barankupira ivyo nkoresha ego. Yes bakunzi ba PITV nkuko murangije kubibona, iyi ni Peace International TV kuri YouTube. Reka ndabaramutse cyane mwebwe bakunzi ba PITV, tunabashimira kuntu mubandanya mutwiyegereza mu kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube Peace International TV no kugira like ndetse no gusiga commentaire kabisa, turabashimiye cyane mubandanye mubikora. Uno musi rero nkuko mubibona hano muri PITV ntibyoroshe cyane mu gihe tuguma tubaha ibiganiro byiza cyane ugwaruka ibikorwa rushoboye gukora kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Nkuko mubibona rero ndi kumwe n'umwigeme murabona ukuntu ashajije, ntabwo ari umuganga, mukanya muraza kumva ivyiwe cyane kuko asanzwe ari n'umutetsi wo ku rwego rwo hejuru, maza kumva byinshi ukuntu ateka. Reka ndamuramutse cyane ndamuha ikaze mu kiganiro muri PITV. Ndabaramukije cyane. Meze neza? Ego cyane. Turabona kabisa mwashajije. Turabishimiye Imana. Ego cyane. Reka rero mbere ko dutangura ikiganiro banze wivuge amazina kugira ngo abariko baradukurikira bamenye uwo turi kumwe. Mazina nitwa Mugisha Mignon. Mignon, karibu cyane muri PITV. Turabona mengo wambaye nk'umuganga, nivyo? Oya, sindi umuganga. Ndi umucuisinier. Wow. Musanzwe murateka. Muteka ibiki? Bateka ibintu bitandukanye, senge dukora ibintu bitandukanye, turakora amagato, turakora hamburger, turakora amasambusa, turateka amapilau, amasalade ndetse n'ibindi byinshi. Uvuze ko ibyo byose mubikora kandi muteka ibintu bitandukanye. Mubiteka gute, mubitekera hehe, bimeze gute? Ni we wese abiteka canke? Oya, kubera ariko kazi kanje hagize umuntu antumako ndagenda nkabimukorera haba mpejeje nkataha. Nuko nkora. Ubumenyi wabukuye he? Naragize formation yavyo. Naragize formation inyuma y'ishure, nagize formation yavyo. Ego. Aho mu Kigobe. Ego. Yatwaye nk'ikingo kingana gute uwo buvyibuka? Twaye nka 10 mois. Ego. Amezi 10. Ego. Okay, muvuze yuko wagize formation kandi urateka. Turabona amafoto menshi ku rubuga rwawe, amafoto uri kurateka, ama video. Zijya mfungurwa ni wewe nyene uba wazitetse by'ukuri? Ego cyane. Nje mba nabikoze. Ubuhinga mukoresha mu guteka bumeze gute? Ubuhinga dukoresha mu guteka sinawe ikibazo cyawe. Nshatse kuvuga yuko mu gihe muri ko murategura ibiribwa ibyo abantu bari bufungure, haraho usanga mu guteka bavuga ati inyuma y'iminota 5 ushiremo iki, inyuma y'iminota 10 ushiremo iki kugira ngo muteke ku buhinga. Niko namwe mu bigenza? Biravana n'umuntu, gusa kenshi ibyo twama dukora wewe udutumye ko uratubwira urubanzo rwawe rutangura 15h. Umva rutangura 15h mucyo twitegura ku buryo 14h tuba twahejeje guteka. Hama wewe tugaca tugushikiriza hama kugaca bigenda neza. Umva ibyo kuvuga ngo iminota oya twana dukora. Okay, iyo muri ko murateka muvuze ko mwagize formation. Muteka mwisunze amategeko y'ikiganga cyane? Nta mategeko y'ikiganga amategeko dukoresha nayo wacu nyene nk'abavyigiye, gusa dukoresha amategeko y'ikiganga. Uvuze yuko uteka uri kuraraba urugero ugezeko
rumeze gute? Bon, urugezo ngeze ko ntiruraba rurerure cyane cyangwa se ndashika ahantu nyine kure, gusa aho ngeze ndabishima Imana kuko twabakobwa dukenera ibintu byinshi. Ndashobora kwigurira ibintu narinze kubwira abavyeyi ngo ushaka iki ndashobora kuvyigurira n'ibintu nyene ubona avuga ati iki kintu ndaciguriye kandi nkakigura amahera atari make ndabishoboye. Urabona ndigufitiye iyihe nyungu? Inyungu niyo nyene kuko ntashobora kugenda kubwira muvyeyi ngo ngurira iki cyangwa nkabwira undi muntu mfasha iki, ndi capable yo kubyikorera jeje nyene. Okay, none uvuze yuko hari ico bigufashije mu kwibeshaho mu mirimo ya misi yose. Urashaka kutubwira umutetsi woba uzi akomeye ku isi? Akomeye ku isi? Akobera akarorero kavuga ati ndifuza guteka ku rugero nkuru. Yitwa Manga. Ntaba mu Burundi, aba muri Tanzania. Bon, arakora ibintu nyene nkabishima. Gusa jewe sinkunda kuraba umuntu ngo ndamwigane, ahubwo ndaraba ivyo akora ngaca ndabikora ku buhinga, umva ngaca nongereza ubuhinga. Ego. Muriko murateka bifata igihe kingana gute, umwanya ungana gute? Bivana n'ibintu dutegura. Kuko turashobora gutegura imfungurwa, tugategura amasalade, tugasanga uyu muntu ashaka dukore n'amasambusa, dukore n'amamburger, tusanga umva Miss Gay n'injyago, tusanga bitwaye umwanya utari muto. Gusa turihata ku buryo amasaha yatubwiye urubanza rw'iwe ashaka rutangurireko aza kugira twahejeje. Ego. Nka wowe wiravye indya wotekera abantu bagahaga nkabangaye? Jaba ari bo bose n'ibihumbi bibiri. Ego ndashaka kubikora gusa cyandondera amafasha apana kuze jengenze yongera abayede tubita abayede nyene nkateka nabo bariko barankupira ivyo nkoresha. Ego. Okay, turumva yuko ari umwuga ukomeye cyane. Haruhande y'ivyo guteka usanzwe ukora ibiki? Nkora utuntu twinshi. Bon, ndakora makeup, ndasiga abantu makeup. Tuvyibona yuko makeup yawe no munsi yica. Ndadandaza ibintu by'amaboka ku bahungu, ama suve ku bakobwa, n'amasutiye n'ibindi byinshi. Ego. Ivyo ubidandariza he? Kumutakura maja muhira nyene. Ego. Turabona yuko byukuri ku mafoto uri kurateka kandi ugakora ibintu byiza cyane. Ni giki wewe uhora naco nk'intambamye gituma utagomba kushika kwihangiro ryawe? Urabona ikintu cyose ukora ntihaburaho intambamye mu bintu byose ukora. Umva amajambo araba menshi, urumva gusa jewe nta kintu nakimwe gishobora kunsubiza inyuma kubera n'ibintu ndabikunda kandi nzi naho ngira nshike. Umva atari by'amajambo nta bindi. Ego. Woba umaze kuronka aho umaze gukorera kuva urangije formation ahantu uwo umaze gukorera? Ego. Maze gukora ahantu namaze 2 mois n'imisi 5 kwa vacances bamwe bari baje no mu Burundi. Ego. Okay, uratwiganiye byinshi cyane. Wifuza kugera hehe nko mu myaka nk'ibiri iri imbere? Ubona uzomaze kugera ku rugero rungana gute? Bon, ibyo nsaba Imana. Ndasaba Imana ko mu myaka iri imbere iyo ibiri canke irenga nzando umuntu amaze gukubita intambwe, maze kugira ibintu by'wanje personnel. Kwera ubu ndacagenda nkorera uyu nshaka ngende nze ndabakorera gusa mfise company wanje canke mfise n'ahantu uvuga ati mpamagare ugwaruka rugenzi rwanje urundi gwaruka nk'abigeme kuko nibo dushobora dukora cyane. Nze ndabigisha kuko si ibintu byo kuguma wigumana wenyene. Ndashaka ko mu myaka iri imbere nzohamagara ugwaruka ndababereka ibije kugira ngeraha haciye hanana namwe murabishoboye ko abigeme turashoboye cyane. Muri uwo mwanya ntabwo boshobora kuza ngo ushobore ngo kubigisha? Bon, ndashobora kubigisha gusa si
umva sindaronka ivyo bintu byo gukoresha kugira ndabigisha Ego cyane Mignone urakoze cyane tusanzwe tuzi yuko ugwaruka rufise impano nyinshi cyane kandi ndazi yuko n'abariko baradukurikira vy'ukuri bifuza kuvyiga ariko tumvetse yuko mengo arabigeme gusa kubera iki abahungu atabarimo Bon navuze abigeme kubera ko nanje ndumwigeme gusa ntibisigura ko arabigeme bonyene boza hoza n'abasore Nize mpanuro wotanga kugwaruka rugomba nago kugira ico gwishikanye ko mu buzima bwago rukoresheje impano rufise niko batokwitinya kandi umva ico buba bashaka gukora bagiserure bagikore kure turazi neza ko ugwaruka rufise impano nyinshi cyane gusa bamwe babintambanye ku bavyeyi babo babankina kugira baserure kuri radio ndabifitiye ubuhamya je nize ama section atatu ndababwiye abantu ntibovyemera nize ama section atatu nize entrepreneuria nize informatique nize hôtellerie kandi ivyo byose navyize kuri mba ndabikunda nararuha byanshi yuko nta kintu na kimwe ushobora gukora nturuhe nararuha gusa narabikora n'umutima ukunze rero ubu urugero ngezeko ni gwiza cyane kabisa ya Mignone urakoze cyane wavuze byinshi cyane rero ku bantu bagomba ko bagukenera bo kuronka gute adresse imeze gute mbakumtakura kuri 9 numero 1 hama numero de telefone 67 12 98 68 yego ubufise urubuga rwa YouTube abashaka nyine kugira banteze imbere cyose ndakakaranye Ya ego cyane Mignone turagushimiye kuba mwashoboye kuduha byinshi kubijanye no guteka twibaza yuko n'ikindi gihe twabakenera tuzobaronka cyane gose akajambo kamwe ku bakunzi ba PITV ndabakunda cyane kandi umuvye murabandanya kudukurikirana kandi tusaba no gwaruka apana kwicarika impano zanyu ego yandiko rero bakunzi ba PITV murarangije kumva byinshi cyane kuri no mwigeme Mignone Mugisha sanzwe akora imyuga itandukanye harimwo no guteka agateka ku rugero rwisa cyane kandi rushimishije bityo bikamufasha kwiteza imbere no guteza imbere umuryango wiwe ndetse n'igihugu kikaronka akunguko mwari kumwe na Moise Ndayiragije Moses Angelo mubandanye mudushigikira kugira subscribe ngaho munsi no gushaho like no kugira comment naho butaha bye bye